ukuri umwaka ntibibe byoroshe nawe nukiyoka matunda y'amahoro ukuri nami Yesu rema bisubahira amba rero ishima kwanje abanishimiye abantu bose guca kwa muganga n'abantu bagiye kwisima kubwacu badusengera byuka tujyamana hasi baturindira amaka ugaca ameza ntizagirire umuvyeyi imisambi zagirire ishima kwanje naho sinzika gacavuga nawe sinzi Isashimwe cyane kandi ayikurije umwaka mushasha mbere nanjye sinoreka kuvuga cy'ukuri by'Imana yadukoreye ni byinshi cyane. Turashimira Imana ukuntu yabanye natwe, twaraciye mu bitari byoroshe, hari ikibazo twahuye nacyo ndasezerana Imana yuko niyakinkura nzoyishima, ndumva no gupfukama mu kwishima kuko narayisezeraniye ko niyankura ahantu narindi nzopfukama imbere y'ishengero nkayishimira kuby'Imana yakoze. Ndayishimiye cyane Imana yo mu ijuru icyubahiro kuba yarankura ahantu narindi, aho ata mama nabona, aho ata mugabo nabona, aho ata n'umugenzi nabona ariko ushobora gusaba ubufasha kugira nshobore kuhava, ariko Imana yo mu ijuru yarahabaye. Ndibuka narabwiye Imana ati Imana ukankura ahantu nzogushima imbere y'abantu, ndagushimira intahe y'ibyiza unkoreye. None ko aka kanya ndose ndayishimiye cyane Imana yanjye kuba yarangiriye neza, ikaturakomerera ubuzima bugira kandi nkaba ngira amahoro. Nari nshobora gushika muri uyu mwaka nd'amahoro kuko nabibona ntibyari byoroshye, nari nabuze no kwiyakira ko mbigiye by'ukuri, ariko Imana nabonye ngumye ndi muzima. Imana ihabwa icubahiro. Ndayishimiye ko ntigeze n'umugabo nawe bifashe mu bitoroshe, yaragoye ndagira ubwoba nibaza ko nawe nyene Satani agomba muntware nk'uko yampaye umwana wanje, ariko ndayishimiye ko dushikaye muri uyu mwaka turi amahoro. Ihabwa icubahiro. Gushima kwanje kwaruka Imana ibayizegere cyane. dukoreye ibikomeye tujahukanye inzuzi nyinshi. Mana yacu niyo gushima, Mana yacu niyo gushima. Dukoreye ibikomeye tujahukanye inzuzi nyinshi. Mana yacu niyo gushima. Shimwa Mana, shimwa Mana, shimwa Mana, shimwa Mana. Haleluya. Numva umutima wanjye wuzuye amashimwe menshi kubw'uyu munsi, iyi tariki, aka kanya, mpumeka umwuka w'abazima, mfise n'umuntu ashyigikiye iruhande yanjye. By'ukuri ni igiciro kininiya cyane rwose. Iri teka kugira umuntu arigereko birakomeye cyane. Abapapa bari ngaha barabizi, n'abajene bari ngaha babigerageje batarabishikako, ndabizi ni benshi, ariko bazobishikako mu izina rya Yesu. Rero n'umunsi uri hejuru bagaze ngahashima Imana kubw'ukuntu yagize uyu mwaka wose,
nukuri naciye mu bintu byinshi harimo gutegura urubanza biba byoroshe, nagiye mbona ikiganza c'Imana kuva itariki ya mbere nk'iyi ndi imbere y'Imana ndayisaba ivy'umwaka byose, nukuri nta kintu na kimwe yanyimye. Niyo mpamvu narisezeraniye yuko nzohagarara ishengero nkayishima. Ikintu nasabye cyari gikomeye nuko inyubakira urugo nanjye nitwa umugabo. Yaragikoze mu by'ukuri, nabona yuko ndiko ndifuza, narabona yuko ahantu hamwe byoca, ariko Imana ni nyembaraga. Imana nta kintu na kimwe gishobora kuyinanira. Bene data, mpagaze ngashima Imana mwebwe muntu umenga biraroshe, ibintu bisanzwe, ariko ndavyo navuye nkagira mariage Bujumbura, ndumva neza. Ndumva no kuvuga Imana nkarira kuri ino tariki umwaka ukazorinda ihera ntahagaritse kuvuga Imana. Kubw'ivyo ndashimiye cyane ishengero ry'Imana Imana yaduhaye, abungere bacu nukuri ntako tutabagoye kugira ngo n'umuhetagiro bawuduhe. Ndashimiye cyane abanyeshengero batubaye hafi, ndazi neza ko ibintu byanje by'urubanza byabavunye rwose. Ndashimiye cyane abadutije umuduga, ndashimiye cyane protokole Bosco. Mu by'ukuri ahari Imana ikomeze kumwihezagira cyane, yambereye perezida w'urubanza, rwari rugoye cyane. Mu by'ukuri amashimwe na yose yarayo, umufasha n'abagira cyane neza kuri bakora. Mamima nawe waraturinze, utuye n'umujinya wa Satani, uturinira muri isi cyane, uraturinda ntitwapfa. Mamima nawe waraturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturinira muri isi ishaje, uraturinda ntitwapfa. Niho kandi benshi barapfuye, ndavuga nkumva batari ibiragi, kandi agashikanwa nahaye Yesu, sinoreka gushima. Yesu nashimwe. Fasha dukomere amashyi yo Mana yacu. Nanjye mpagaze ngaha imbere yanyu kugira ngo nshimire iyo Mana yacu yadushikanye kino saa tukiri bazima. Uyu mwanya hariho benshi bari mu bitaro, hariho benshi batashoboye kujya ngaha mu ngoro y'Imana, bari mu by'isi, ariko twebwe twaronse amahirwe yo gutangura umwaka turi mu ngoro y'Imana. Si byo gushimaga rero? Yego. Mufashe rero turongera amashyi menshi. Hama ikindi noshima, ndashimira Imana yampaye umugabo mwiza kandi tuberanye. Ndashimiye kandi
ishengero kuba mwaradufashije mukaza mufatanya natwe cyane cyane abaririmbyi baratubaye hafi cyane mwarahezagiwe cyane.